Tena kwa Babichulo. Mama ni aje? Naona Babichulo. Uko vizuri? Wako. Mama ni aje? Nani? Mamangu akule kubwa. Bata leo ni chama mare. Kitanza. Nikubani. Kuna midomo mikubwa kweli? Bishe. Wafatira wangi wengine. Mama mimi kuna kuanza. Yes, bakunze ba Ashali TV, bakunze ba Wakala TV. Turi mu ihuriro TV ambona neza ko turiko turafeta birthday ya Samba Famba umwatasi ndetse ariko arakora neza. Famba ni aje? Fresh maniga. Ulipigwa surprise kubwa kabisa vitari witeguriye. Ile ni bala kabisa. Haijawahi tokea maisha frame. Wo bakibura umugabo kwakutwa n'amazi. Mu mutwe haje mwiko nabanyene wajugumiye fresh eba. Cyo kubera mu mutwe huzuye misenyi wachuro bantu kuri kwima. Kuko mutwe wanje vraiment ntabye ngubwira. Bazugema amazi wachuro bakabisa directement. Musi wa birthday kwanza wagenze gutavayo kushika ngahanya wiriwe mu biki. Ya uno munsi ni shooting kuva mu gitondo naje gushutinga amasaha 10. Nca ndagenda mu Buyenzi none ari bintu nibagiye ino.
aha naje gutora telefone na wallet nari nibagiye ngaho kugira nigendere kuri black sanzi ibintu vrema abagutegure birthday n'abantu mwirigwanye muri mu kazi umunsi wose urahera ariko nta kintu ugeze ubona cy'agasika kikureka ati peut-être apa kuna kitu abaje amana yandali je kintu nari mbonye gusa nakibonye mu buyenzi konje nari muhira aho toko twakoresha imodoka na Amisi yari muhira nabwira Amisi je ngira nahe nje subira kandi iwawe ngo yarindira turatahana tu navuga ngende wawe subira kandi mu buyenzi oya amanutse ko yibagiye bege yawe na telefone amya njenzo itorejo reka ngume muhira njitono na déplacement ngo hapireka ndakuriye basi taxi ugende muri rotore gusa telefone yawe na bege ndavuga Amisi kuva jari njewe anipe taxi tu mindoke ngo buyenzi cyo chuka tubige ngo sasa Amisi woko sawa lakini ngo wewe wende tu wewe wende watakulipia kwa ukachukua tu usisahau simu yako wazi kulala bila simu unajua kesho tunashuti ndakukenera ngasema hata ndio labda kuna heri nunafika zangu hapo na maji bakwakiriye neza sivyo ndetse bakuretse urukundo rudasanzwe Amisi hari yagukorera akantu kuca n'ubusani turamubona nga ntarashika ubaze ko ari kubera iki oya Amisi anajua kama pale kwa programa fulani oya Amisi iko matatizo ariko ndibaza uno musi birarabihera uko ari imodoka tukagenda gukoresha bica have ingorane nini ndoko nakimbizana uko sanadhani baada saa moja atakuwa sharudi ibintu bizogenda fresh sana uri kuratanga keki wahereye ku muntu umwe twifuze kumenya tujya muntu wahereye ko ninde avuze iki kuri famba gose wawe ndambwira yari mu kigani oya uje ni friend gusa ujya ndutira inshuti zose kuko n'umuntu amba hafi n'umuntu vraiment amfasha mu byinshi kandi benshi baramwibaza ko byinshi cyane byinshi kabisa benshi ariko inyishu yavyo ninje ndayifise ni wayifise kuko turazingire tubanye nawe no mu young sister kuko andusha n'aba sister banje mama ihuriro yakoze akazi keza sivyo akaje makamu mushikiriza gusa Imana muzigame muhe n'umugisha kuko si umuntu wari wose akora ibintu nk'ibi vraiment kandi urukundo banyeretse kandi banene intege n'inguvu nyinshi zo gukora mu yuro niyumvira yuko ejo ibyiza biri imbere umukinyi wa umugenzawe Kabateri cyangwa komanda nawe nyene aje ari mushasha kandi kuko reka tuvuge ko ari mushasha ko yaragiye hamaragaruka yaje kugushigikira nk'umuvandimwe mwari mufitanye mu bushuti bwa hafi cyangwa nyene bihereye hano kuviga ihagarutse oya komanda nje twatuganira kuko twaraganira kuva kera gusa nitwe dufite ubushuti bwa sana but turabagenzi kuko turakona akazi kamwe twese tukora ibintu bimwe gusa tutangiye kumenyerana sana kandi turi ngaha gusa yari umugenzi asanzwe sana ego tugushimira cyane kuba wadoha tuganire sivyo ariko ndashaka yuko ugira ikintu bwiye ihuriro TV muri rusangi yose kwa iki kintu we ntwari ucitegure tena uko uja waza gufanya birthday party kama hivi sifanye bitu hivi kuva mvuka sifanye bitu hivi hari wangi makamba si makamba mu rugo urahindura nawe gubita umutwe uko nabihindura mu rugo kweno amuja wayo kubifanyaga ibi none kubera ko tuje kuri makamba bo barabigira oya none ko ufyataguye kuri rugomba je se gaje umunyamakamba mani rega umunsi wa birthday yaragiye ohera wakomeretsa umuntu birashika uno munsi wari muzima gusa rugomo nuzobivuge nabi kuko umunsi wa birthday wohera ndakumodoye yego no kuri nyatakafamba yego ko birashoboka yego amajambo nkatatu cyo yanke ane wobwira ihuriro muri rusangi yose hamwe kugira ngo turangiza ihuriro vraiment ihuriro ni ihuriro kandi izina niryo muntu ni yakombine y'abantu bahura nyene bafise impano zitandukanye kuko benshi babivuga ko nabi gusa ihuriro n'ukuri vraiment aho yangejeje gushika ngaho kwanza ndayishimire nere nakamu nabandi bafise impano n'abanyimano bari bo bose bazi ko bakina comedy cyangwa bakina cinema nibitinye bumva amajambo y'abantu ngo ihuriro tumeze kuno nje n'umuntu kuze ndafise ubwanwa bw'agasuguru ndafise famille ndafise umuryango ndafise abantu banyuba so sinoza gutakaza umwanya ahantu nzi ko ngo bafata nabi abantu ngo bagire ka abantu nkaje nje maze umwaka nga aya manguma ngano ubwanwa bwanje mbore gukora akazi kiwanje nuko mbona ko ari ikintu kimfasha ihuriro iramfasha guhura n'abantu irafasha guhura na mwebwe iyo bana ari mu ihuriro wowe kundondera ungirisha interview I'm singing ntafuta so ihuriro imfasha ibintu byinshi kandi ndashimira cyane mbena nashimira n'abantu bashitse ngaba ba Case Dan ba Ben Free Boy ba waka wakina Papichulo turi kumwe ngano umugenzi wanje mu mugenzi wa mbere mfise ngaha mu Bujumbura so kwanza sinzi ko nawe yoshika ngaha vraiment kuko arafise akazi kiwakora yata akazi abantu bafise amazina badi ngaha ba Ashali TV ba Ali ba muni byimwe bateka ego hari abantu usanga umugiriye kamwe sivyo achavuga ati kananje agakurikira ndagukorera nk'akantu keza kamwe akakurikira kananje nkore bakoze surprise nziza iragyosha umaze kubona ko bagukorera ikintu cyiza cy'urukundo nawe tusatufanyie kakitu kamoja ambao uvuga ati bana sasa rero mwe mwancho koje na mimi sasa nawapatia kama
soda 2 3 4 utumwage si basha kupatia bibora hapo mnani nukuri kw'Imana byo kutumwaga twomwagana nyene tukamwagana ariko kandi mwihuri hapo kose frango si franga zipo tuko vizuri turameze neza ni surprise kandi murindi indi surprise rero sasa limikasha azijafungwa twende turetire franga tukuje hapa tuenjoy mpaka wewe nishajua target yako nakupiga wewe acha basi tumalize hivi next Jojo niaje njoo kwanza hapa sasa na wewe wewe ndio anda njoo hapa kwanza tuambie fresh sasa hatu hiki ni kitu kene kusani kimwe tuambie kisi muri anda surprise mwanzo paka mwisho famba ntamye na kimwe mwiri kwa umunsi wose none famba twe twamwatatsa urayigira ko ari umwatatsi none n'umusi twamwata ego byabatwege ikintu kingana gutegura ngo mutegure nk'ibiko twariye twanyoye turi enjoy wapi nta kiringo ahubwo ni ibintu twibutse ejo twibuka ko avuka no munsi cyo tugatereka tugira akantu n'akaba gatoya ariko kaba ari akantu kavuye ku mutima iki kintu gifite signification nini cyane kandi kiba gifite ibintu byinshi bitandukanye gishobora gusigura nk'umuryango wa ihuriro ariko mwebwe message apari ko muvuga ati tumuryohere aryoherwe yishime message mwashatse gushikiriza no munsi famba mumushikirize live sivyo famba bakwambie live Mbo famba ni petit frère wacu ni grand frère wacu kandi numwe mu muryango wacu w'ihuriro TV niyo mpamvu kuri kajya gatoyi kacu tuba dufise mu ihuriro ko dusanzwe dukundana dufise umutima w'urukundo ni kantu nyene twavye ati naho riba ijana turishire hamwe kugira turisangire n'umuvukanyi wacu kugira Imana imwongerereze imyaka myinshi sasa Bo akesi dani bitugana ngo basumbere mu kibanza changa kwataki changa mwataki mwatakesha aho yasino mwataka ubona avuse ndacari umushasha ndacari insugi mukaya gutuma tumuhamata romba tugomba gaye tubanze tumuhe bibero mbona ndacari insugi ngoja kwanza bakunzi ba Shai TV bakunzi ba Wakala TV twarabonye neza yuko hasotse ifoto umenga muri mu bukwe sivyo iki kini foto biganira ngaho nyene uno musariko akuna dalili za mariage zilitokea sawa na ndoa iyo foto ile kuko nyene oya muduhu muco ubugeni mwakoze mukinyegero bimeze gute mariage ni ngora no musituri muri anniversaire tuvuga ikintu none mariage araheze urumva hanya nishanye no mugabo umugore sivyo none sibisanzwe none na mariage wabonye yagize na gasore marake abise sasa mushamupiga hosi na mariage wabonye yagize na Chris urumva rako magira nimba aruze umukobwa wa mbere yemera amadogira mariage ni Jojo mariage statuma wabona ikintu cyoroshye umuntu aguma bakwa wanaenda hamba akesi dad na akesi kubaza ni nkwano akesi ni kweli akesi ameshaoa ego amisa tujamuona hapa sivyo kandi tuzo karibu papa ihuriro atujamuona papa ihuriro ari hi nakuja mbo yari mu bintu by'akazi gato nyene byamugoye ariko amisa dahari jenda hari asa mu ihuriro kunaga crise ni franga kwenda mbesa hakuna after party tu enjoy ayo mahera nini pesa makaratasi tu enjoy mutubiye ko tunezwa mpaka kuja ndutahe after interview tukumenga tunwe mpaka wanyotewe acha nisemesha sana ujamaa oya nje sinakuvugisha cyane nje ndiko ndakwishira ibyumba gito nubu ni shiskaro befamba tugomba tumutabisha nani muziki atambe nka kujya kumutamba uramaze kubona famba ikaratamba acagwa ni bandi wiguye mu mazi acagwa ta nari nizeye ko Peterese aza guhera kuri guhereza keke ariko ariyanzia kungine kandi ari bimukubwa waranagije na Maria akashahiriza kuyindi nkumi ndaki mwegera ngavsude mu bwinshi oya na bude ufisere mureke no kunwegera ahubwo hariyo bayowania hariyo baereaza hariyo n'ububenzi na wawundi wambwira yitwa kabenzi hariyo bakabenzi ngavize ni besha izindi zina yitwa mugwedengwe sasa turangize iganiro abakunze kwa dukurikirana ndetse bishimiye akantu magire famba bigiteye iki kuri ihuriro nzima muri rusange mu office akabigi agashasha akabijya ngaho tugomba tumukorera kandi kanatazi gusa rero umva twamuguriye inzoga izinde nituzikayinwa lakini hatujayiona hapi ngepasha kuwa hapa tukao mwebwe muri bisamba ashariti none erege kimunaniye turacikorera sivyo ndakwataka turamwataka komanda rihe komanda naje komanda Kasongo komanda ngura kuya Kasongo
Bo komanda yataranwa. Ingo n'ubugufi nyinshi. reka je naramwibagiye Komanda yataranwa umudiringi ntaracangamuka. Komanda. Gasongo asigaye arushka uburewe. Umva mwarimu nukuri iki kibazo shaka tugihereze ngaha. Nje komanda ajya atwara gose interview muri ihuriro TV. Ambwira yuko andusha ubususu. mupime sasa tuende Oya sukukatika. abana oya haguruka ne turabe tubipe Komanda nukuri arabagabo araja reka tujeko. Rabe iki gisusu ci wanje. Urabe reka nakibanure hasi kana kibanure hasi. Urabona Nukurasa Nukuri umviriza. Woni zindi bisusu. Komanda. Komanda n'umuhungu wa. Maurutwe gogo aramusumvye bateri moje ariko kicwa ndamusumya n'imyaka Kijo Davini karanga. imyaka ingaye komanda ubu kujije 20 na je 25 25 Woni ushimyaka we. mugabo usumvye bwami ubwanwa Jewe bwenda gusumba ubwanwa biraje. cyo naje ndagusumba umutwe Urwo rutyo gwa birazi gundusha deja. Wondusha gusa isabukuru nziza Yego nawe merci beaucoup. uyu n'umuhererezi wacu Yego. kandi ni petit frère Yego. umugore bavuga ngo ine ntama yari yarazimiye ngo yagarose mu rugo no kuri Yesu Kristo barabivuga Umwana w'ishangazi byarabayeho nari nagiye gutembera nawe ari Dubai ariko nazanye bishasha Acha uongo kwa Dubai komanda ndakuchana. Wari Dubai wewe? Zana passport. Zana passport. umviriza n'ikimenyamenya na style ya comedy nazanye shasha Ayo birazwi kabisa. Uba. Natwahinduye. murabibona Yego. Nugutwika babyire. Babyire nugutwika. sasa ubu naenda kusalimia hata watu wasalimie kandi nisho twashaka Ni Ashari TV na Wakala. Mashariki TV aliwakala TV N'amayangu. Eh? Amayagwa. Ashari TV. amayagwa urumva ni ibintu baganira amayagwa Ashari TV. washariki TV Hapana Ashali TV oh my god na Wakala. na Wakala TV akes down huyo Hapana down. akes down Utanivuruga. Akes down. oh yeah ni down Ndakubita umutwe. kora arateye imbere Ndakubita umutwe mama yawe. Yarageze. Akes down. ndarizi bro akes down ya umviriza rero mugire subscribe share commentaire ya mu mucangire umutipe mu mugurishe neta arakenye mu iminsi niko yakwijije n'imyaka fanya wowe peti ya Ndagwa igihumbi uvuga imyaka yawe. Fanya na urefuke ndo sana mbio. wewe naombea ananizingishia bro ndio kwanza fundi tireti uvuye komanda tunatoka wapi na iko ndia garika Hayo tete imefunguka na nini? alikuwa anapandisha bendera baba None ndakubaze. Tireti n'umugufi bwawe ni gihe kirekire. ariko numbaze simbaye imbaho baba Okay. urashaka kumbaza Ukubera utari imbaho. ikibazo Okay. Merci kwanza nagushimire kuba waje muri anniversaire yanje. anniversaire Naona ni ndoma. asikudombe Kimwe kukingi. ariko ivyo manyene ivyo n'ibintu byazanywe n'abazungu nta gushapure ni ibintu byazanywe n'abazungu n'abazungu gusa so ego banda yacha kuja Merci sana merci. Wanywe wari. nirishiba baba Tireti kwego mifunguruka tireti. aso gusa uyu aya ni asuye uramenya ndi umwana kandi urabizi nawe ibigora bigora ipantaro Kandi bigora n'abagabo. byamweje ko ndi umugabo Merci sana rutwe. ego shanderi mu petit frère Mo rutwe. Sava rutwe. saba Samasha. yes mwese mwakora dukurikira kugira ngo tubandanye ibirori neza twishima mwamukurikirana ngene bigenda ariko tunabagenda neza ko after ya